Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye, gusa cyane cyane tukaza kugaruka kuyarabana nayo karavugwa mu gisata c'umutekano. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru aho uherereye hose, mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi ndetse no mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa kure. Mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuzakugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano. Ni mu gihe mu nkuru duheruka kubashikiriza twe twababwiye rukokoma y'ibihangange vya CNDD-FDD yabereye iwabo wa President Ndayishimiye mu Kibimba muri komine Giheta. Bamwe bati kimwe mu bibazo bariko bibazaga nimba yoba ari umugambi w'intambara. Bamwe bakavuga ko imwe mu ntumbero inama yoba yari ifise yoba yarijanye no kuvugana ivy'intambara ziri mu karere aho ubutegetsi bwaba buriko butegurana na Republika Iharanira Rusange ya Kongo, intambara ikomeye mu karere. President Ndayishimiye we ngakabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD baba bafatanye mu gihe c'iyo ntambara, nabo bafise vyinshi bapfa. Abantu bategetsi barafatana ngiyo hageze ko bumvikana kugwana nabo bita abansi bo mu karere. Mu nkuru rero tugiye kubasangiza muri uno mwanya, tugiye kubageza ko ibimenyetso vy'imyiteguro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare c'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ndagwaye kaze muri ano makuru. Abategetsi b'u Burundi baba bariko barategura intambara. Nkuko natangwe mbivuga mu nkuru iheruka narabagejeje ko inkuru ivuga ingene mu mpera y'indwi iheze President Ndayishimiye yakoranije muhiriwe mu Kibimba intwazangabo zifise ipete rya general zahoze zigwana muri CNDD-FDD. Muri yo nama idasanzwe amaze iminsi ibiri harongewe ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo haranatumiwe kandi intwazangabo zafatwa nk'izahemutse arizo General Etienne Ntakarutimana batazira Steve ndetse na General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Hari abaduhaye amakuru rero ko izo ntwazangabo zariko ziga ingene zosubiza hamwe ibimaze iminsi bateranya bigahera. Ibintu bikaba vyifashe gutyo mu gihe hariko harategurwa abasirikare bashasha 5,000. Aba bakabigishirizwa mu mashuri 6 y'abasirikare bato bato, ayo mashuri bita CI canke se Centre d'Instruction. Ivyo nivyo bintu bitari bwigere bibaho kuva intambara mu Burundi ihagaze. Mbati none intambara bariko barategurirwa yoba ari yihe? Ubundi igihugu c'u Burundi cyaruka gukora CI 6 canke se Centre d'Instruction 6 mu gihe c'intambara, hakaba hari mu mwaka w'2001, hakaba haciye rero imyaka 13 yose. Imwe mu ntwazangabo z'u Burundi yatubwiye ati hariho amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisirikare c'u Burundi. Muri kano kanya hariko aba Centre d'Instruction 6 mu mwanya umwe. 2 ziri muri Camp Mabanda mu ntara ya Makamba, 2 muri Camp Mutukura mu ntara Cankuzo, imwe ikaba iri muri Camp Bururi n'indi imwe iri muri Camp Mwaro. Imwe yose usanga iri kirigisha abashika 800. Ni ukuvuga igisirikare c'u Burundi kigira cyakira abasirikare bashasha hafi 5,000. Ibi bintu vyaheruka kubaho mu gihe c'intambara mu mwaka w'2001, niho twakoze Centre d'Instruction 6 nyene tunabigisha mu mwanya muto. None ico gihe ko twari mu ntambara, ubu naho nibiki biraduteye amakenga. Ni mu gihe ayandi masoko mu gisirikare yo atumenyesha ko abariko barigishwa ari abahungu gusa, mu gihe ubundi hahora hinjizwa abahungu n'abakobwa. Abinjizwa ubu nta kibazo c'ubwenge bakoreshejwe kubera igisoda casa n'icabuze abita bakamo ko kwinjira. Intwazangabo yagize iti mu kubinjiza babashize ku rubuga canke se piste, babereka aho biruka. Uwashoboye guheza piste wese baciye bamwakira. Bayoye ababonye bose, na cyane cyane imbonera kure n'abakozi bo mu nzu, ngo biraboneka ko abakuru badakeneye kuranga abasuta bafise ubumenyi, bakeneye ibitigiri ivyo baja kugwana. Ese
aba bariko baratozwa aba basirikare bo bari hafi gushika 5,000 bo nabo bimirije kuja kugwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni mu gihe umwe mu ntwazangabo we yatubwiye ko yibaza ko President Ndayishimiye akeneye ibitigiri binini vy'abasoda arungika muri Kongo, mu gihe bivuga ko yunguka amafaranga atari make ku musoda umwe wese arungika muri Kongo. Uti birumvikana rero ko uko aronka benshi arungika yari karonka kanoti ariko aronka akanoti kaboneka. Kugeza ubu Uburundi kwa bugeze kuri batayo ya 17 yarungiswe muri Kongo. Batayo zitatu zo zimaze kugomborwa, iyo akaba ari batayo ya mbere ya Tafoko, batayo ya kabiri Tafoko ndetse na batayo ya gatatu Tafoko. Ubu hariko harategurwa batayo ya 18 Tafoko igereje muri Kongo. Ni ukuvuga ko hari batayo 15 z'u Burundi zizoba ziri ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Aba nabo akaba ari hafi abasirikare 10,000. Ni mu gihe amasoko yacu avuga ko President Ndayishimiye akeneye kugera ku rugero rw'abasirikare 20,000 bazoba bari muri Kongo. Aha rero niho hacaduka akabazo gakomeye. Hari imibonano ikomeye iri kiraba hagati ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'u Rwanda mu ntumbero yo kurondera gweza intambara iri muri Kongo. Bamwe bati bigenda gute ngo mu mwanya havugwa inama z'amahoro Uburundi bwe buriko burongereza abasoda bazoja kugwana. Ese bya bisigura ko ibiganiro ari inkinamico maze President Ndayishimiye na President Tshisekedi bakaba bariko barategura intambara idasanzwe. Ibi kandi bikaba vyifashe gutya mu gihe mu mpera y'indwi iheze ikinyamakuru SOS Media Burundi cyatangaje ko abategetsi b'u Burundi batanguje inama zo guhuza no kumvikanisha imirwi y'abaroberi bashaka gutera u Rwanda. Iyi akaba ariyo FDLR ndetse na FRN n'uturwi twagiye turiyonkora. Hano rero nibwo umuntu aca yibaza nimba u Burundi Republika Iharanira Rusange ya Kongo niyo mirwi bariko barategura intambara ku Rwanda. Bamwe bati iyi ntambara iramutse ibaye vyoba ari ibibazo bidasanzwe muri aka karere. Abandi bati ibiriko biraba mu nzego z'umutekano biratuma umuntu yibaza nimba amasezerano yarusha agifise icyo asigura. Kubona umukuru w'igihugu yitwa Kizigenzi w'ingabo zose z'u Burundi yubaka gukoranya iminsi 2 mu nama idasanzwe yibanga intwazangabo zaho zizigwana muri CNDD-FDD. Umuntu ace yibaza ubutumwa abahaye intwazangabo zo ahandi. Ni mu gihe umuhindi Mahatma Gandhi ariwe yavuze ati ico cyose uko aracitwa ko ico kungirira neza ariko ukagikora ubanje kunkumira kiba gitumbereye kungwanya. Bamwe bati President Ndayishimiye nave mu gacerere asigurira abarundi biriko biraba. Birakenewe ko ahumuriza abarundi kuri izi nama z'intwazangabo ziriko ziraba, kandi none birakenewe ko atanga umuco ku basirikare barungiswe mu gihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo kugwana n'umuhari M23, mbere ko bobo kuri ubu banavyemeye bakavyemanga ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari ku butaka bw'ico gihugu. Ni mu gihe mu yandi makuru ibujumbura umuriro wa Regisi Soko usiga imiryango mu kangaratete. Bamwe bati uwimana mubi ku bantu bakorera ibikorwa byabo mu gasoko ko muri quartier Mutanga Nord mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Imiryango myinshi ikaba iri mu mwihaburo. Nahandi bari bazeye ubuzima atari muri ayo masoko. Iyo soko yahiye kuri uwimana w'indwi iheze mwijoro. Isoko yahiye ikaba yitwa Kukabasazi. Uwo mucanwa wadutse hafi za indwi n'igice z'ubuca bw'uwimana ku igenekerezo 15 Nyakanga umwaka w'2024. Bivuga ko hononekaye ibintu vyinshi. Igice Kibaziro isoko y'ibifungurwa ahadandarizwa ibikoresho byo kubaka bitandukanye no gukora amazi byose byarahiye biratokombera. Ni mu gihe bene ibibanza bari mu mwiherero udasanzwe. Odase n'umukenyezi wiwe nabo bakaba bafise ikibanza cyarimo ibikoresho byo kubaka bavuga ko atana kimwe barokoye. Ati niho rudende twakura ibitubeshaho, niko bashize nahe bihebeye cyane. Kuri Odase uti ico kibanza cyari cyo cizere cyo kubeshaho imiryango yacu, ntituzi aho tuzota umutwe. Meshak umubaji waho nyene nawe nyene ntaco yarokoye. Imbaho ziwe zose zararigiswe n'uwo muriro, nawe akaba ari mu mwiheburo udasanzwe. Ni mu gihe abenshi mu bavyeyi bakorera muri ico kibanza bari bafasha amadeni kugira ngo barungike abana babo ku mashure. Abenshi basanzweho kuri wa mbere w'indwi mu gatondo bakaba baravuze ko batabona iyo bazota umutwe.
uti duhakwa kuzosanga turi mu matati n'abakiriya bacu niko abandi bahora bakorera muri ako gasoko bagaragaza ubwoba. Siriyake umubaji waho nyene bakavuga ko atazi icyo ari bukore, yari amaze kwakira amafaranga y'abantu benshi akeneye ibintu bamutumye nk'amameza, ibitanda, intebe zo kwicara ko hamwe n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Uti ivy'ukuri narengewe, niko agaragaza umubaro aho kwakurira, nawe ushobora guharura ivyahomvye birarenze urugero. Abavyeyi bafise abana kandi baba hafi y'ico kibanza barafise ubwoba ko amagara y'abana babo kuko barafise ubwoba ku magara y'abana babo kuko umwotsi ubandanya uduga. Imvo rero mwe bakavuga ko harimwo imvo za politike kuko hari haheze iminsi havugwa icuka kibi hagati y'indongozi z'iyo soko hamwe na bamwe mu ndongozi za leta. Ni mugihe kuri uyu wa mbere w'indwi urongoye igisagara ca Bujumbura ngo yashitse kuri Mutanga Nord aho Jimmy Hatungimana yabujije ko hari uwegera ahari ivyo bisigarira vy'ivyahiye nk'uko amakuru dukura mu bahegereye abivuga. Ni mugihe kandi mu ntara ya Gitega Imbonerakure nazo ziriko ziriha ibaraha ariko ntizihanwe. Kwigenekerezo ya 2 Nyakanga Vital Ndabemeye yarapfiriye ku bitaro vyitiriwe Umweranda Teresa vy'Igitega hagati mu gihugu. Yarinjijwe ibitaro nyuma yo gukubitwa cyane aranakomeretswa n'Imbonerakure. Kubwabibonye abamukubise baracidegembya kandi baramenyekanye. Ni mugabo abanyagihugu bagirizwa Murantunge bagiriza Imbonerakure nyene gukubita cyane uwunguruza abantu ku ipikipiki mu ijoro yo kwigenekerezo y'9 Nyakanga. Ayo mabi uko ari abiri kandi yabereye ku mutumba Rukoba muri komine n'intara ya Gitega. Kwigenekerezo 18 Myandagaro Imbonerakure zaragaritse Vital Ndabemeye w'imyaka 35 bamwagiriza ubusuma. Baramukubise gushika ahata ubwenge bivugwa n'ababibonye. Amaze kujanwa ku bitaro Sainte Teresa vy'Igitega yaciye apfa kuwa kwigenekerezo ya 2 Nyakanga ubwo amasoko yacu atomora ko ikiziga cyo kitarahambwa gushika ubu. Fagitire y'amafaranga yababo miliyoni w'amafaranga y'amarundi ategerezwa kubanza kurihwa nk'uko abamenyesha amakuru bahageze bavyiyumviye. Uwa kabiri akaba ari umudereva w'ipikipiki Serugo yakubiswe n'ubwo rwarukanyene rwa CNDD-FDD. Imbonerakure zashitse kare mu gitondo kwa Sylvestre Niyomukiza bamutegetse gusoka baramuboha bamukubita bunyamaswa igira ibagwe. Kwigenekerezo y'Icenda Nyakanga bamusize ari kiruruma ntawuzi nimba azoshobora gukira, niko mu muryango we bagaragaza umubabaro. Kuri ubwo bubisha bubiri ababikoze baracidegembya. Tumubajije umukuru w'umutumba Rukoba arakana ivyagirizwa izo Mbonerakure. Kuri Sylvestre Niyomukiza umukenyezi wewe niwe yatabaje kuko yariko aramukubita. Nta yandi mahitamo yari afise. Vital Ndabemeye nawe yishwe n'ingwara idakira niko Modeste Ngendakumana asigura. Ni mu gihe abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba basaba ariko ko abakoze ayo mabi boshengezwa imbere y'ubutungane maze bagahanwa ubutungane bugatangwa. Niyo miryango yose yagiriwe nabi kandi igahabwa inshumbushanyo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utajicikanwe n'adushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bamubambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezegere mu bikorwa byanyu vya misose muri ko murakora nandi makuru menshi tugera tuze tubashikirize ni mu kanya gato ntimuze gucikanwa. Imana iba hezagire.